nari nkeneye basi akuramutse kwavuze ngo agweruka kera. Okay, ugambe na mbere babahenze. Hano turi muri new chapter of umfakazi. Naje gucura umudamu n'umwana wanje Dodo. Samba uvuze gute? Nta kantu uvuze. Za n'urumagwa. Urubanza no Kiki? ikimasa. Ico ni kimoso. Ikimasa. Navyonzi. Urubanza n'urumagwa. Navyonzi. Nico kimwe. Nico urubanza. Okay. Urubanza ni rujya bacira urubanza umuntu yakoze amakosa. Urumagwa ni mwene urumagwa urubanza rwo kuryoherwa. Ahubwo kubisanzwe sinabatumiye mwese abo ntashoboye gutumira munyihanganeze kuvuga ko namwe ntabakunda ahubwo gusa namusanga hariho abantu bari hafi cyane y'ubwenge bwawe buri kuriyumvira cyane none nashoboye gutumira kugira dushoboye gusangira umunezero wa abafana abakunzi banje sino bita abafana abakunzi banje baheruka kunkorera baraduha impene barampa ivyambagwa ndaberewe napendeza sana ndaberewe vraiment Ninde yakugira ibi bintu nk'ibi? Simbere none Kiribwira ko kiberewe. nabibonye vraiment ndaberewe twamugiye ko aberewe atarabibona nyuma rero nico gituma ariko aravuga ko aberewe shime bugiyemwo wari gutekana tukabivuga wambaye ikirezi namenya ko cera twe nitwe twari kubibona ndi muri mudu kubera ko napendeza sana cyangwa uri muri mundu kubera ubona mu rugo wawe muzi Nkunda abantu rari kireri. yo sana ndakunda abantu nk'ahantu mva ndyohewe Ushaka dutaha? oya murare umva atazana zingaro cye turara tugeze ngaha Barcelone uriya ni soro natwe cha tuba Barcelone Ababanyi babagabo cha twitwa gute? mwebwe muri ababanyi natwe abagore turi ababanyanyi
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel produce for this industry Buja Flavor. Chakenya makuru shaka kibazanira nuvuga ama exclusive ameze neza cyane, nuvuga amakuru ari update, amakuru ameze neza cyane. Kuri mikoro kumwe na Benny behind the camera ni CK professional wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wo mutwereka biradushika cyane ku muhati. Biratuma tugira courage kurondera ibindi biganiro byinshi cyane. Ndasi nakubwiye ati ni igikorwa cya mbere mwana kibonye, ni bikubwi ibikorwa byanyu mwebwe abafana mwakoze. Raba uno munsi gya dusangire hamwe n'abandi bantu benshi, turi kumwe n'abafana, turi kumwe n'aba kinywa marere isi bakera n'abashasha bose babikora neza kandi bari no ku mwanya mwiza cyane muri no industry yacu akabiri gatanu indwi y'amareresi kuri mikoro kumwe na Benny behind the camera CK professional tugira tumenye warapen bitangura gute bizagwera gute reka kumbure tumuhi ijambo nyene urubanza mu kirundi cyavuga ngo nyene urumagwa kuko urubanza nurugira amasura hari nyene muri parke ariko nyene urumagwa araza kutubwira kubera iki yadukoranije ngako no musivyo none mu gitondo mwambonye ndiko ndagira impere mwabibonye dola sisi come Geish mola tora rero utubwire impamvu wadutumiriye hano Nawatumiye mwakoze kuza mutahe rero banene biterere simbo biraza neza cyane mugabo nta kiganiro turimwo ifoko gutubwira tumenye ibyo basha mwese mwamenye impamvu twaje ngaha SABAS ori bizwa tuko tuko gani hapa wamenye impamvu turi ngaha ntatubwire ya ifoko ni filme ni movie Jesse nigera nja muri movie ari movie arandiha bakunzi ba Step Media kuri gatanu indwi agira tubwire impamvu twese yadukoranije hano sivyo nega Fanny sawa ijambo rigwa impamvu yadukoranije hano banze turamutse yampu abakunzi ba kabiri gatanu indwi Step Media yambu bimeze neza 257 abari ngabo bose ndabaramukije abako badukurikirana ndabaramukije nabari mu mahanga abantu mudukunda twese bare sasa za Omani za hariya hose kwisi yose badukurikirana bari kwisi yose mwese ndabaramukije hamicatumye ntumakoze no nshuti zike mu nshuti nyinshi Ufise kwari kugira ngo dushobore gusangira yamene imwe twifotozanya twakubwira dusangire akanyamuneza abafana aho batwiyumviriye baduha ingabire y'imene sinoshobora kuyisangiza ako navuze tireka nsangire n'inshuti n'abagenzi ego kandi rero ndabashimiye kubona baje kubera ko brochette n'uburobe naka sivyo byaye gutuma baza kuko ivyo nyi bari kubigura n'imanda muhire wabo bakabifata ariko baje kubera umutima w'urukundo bafise umutima wo gusangira hamwe bafise nanje ico gituma nabatunyeko ego nagereti karibu bisanga imana bamugisha imbere ya byose reka tusabe mama tusabe pasteur adusengere oya pasteur yaje dusengere pasteur dusengere ndibaza baramwibuka mu mupfakazi n'umugabo wanje yazutse yaje kuntora sha narambaye ibaranja kwa musaza wanje ndaki umugabo wanje yaje yazutse ego tumwe pasteur yadusengere nituraheze reka tumwe pasteur yadusengere pasteur ni sawa turaho ubuye kudusengera twe twashaka gushima ubundi ho injya ntibazisengera ntizikizwa ariko injya barashima cyane twashaka rero gushima kuba yatwiyumviriye kakadutumako ariho benshi abafise nk'abagenzi ariko twebwe twabaye nimero ya mbere kuri ivyo reka dushima Imana kugaza ino funguro Imana ize gutuma zitemba neza muri twebwe Mana turagushimiye turaguha icubahiro mu byo dukora byose uri alpha kandi uri omega tugushimiye kubwa mwene data yatwiyumviriye ko ndazi ikindi kimenyetso gito mu byo yakoze ariko gishobora gufata imitima ya benshi mwami Yesu reka udushime mu muntu wese aza kubifungura abifungura shima bigubwe neza bidutembe neza tugira amagara meza biciye kuri zino funguro ni mu izina ryawe gera Yesu dushimye amen ndakunda pasteur vraiment ntativya umugabo wa Fanny ni sawa ni sawa biraza neza ni sawa ndabona ibintu bimeze neza cyane like abantu mwese mwaje niko namusalimia SABAS hapa sebe boss oya nari nkeneye basi akuramutse kwavuze ngo agweruka kera okay ugambe na mbere babahenze hano turi muri new chapter of umfakazi naje gucura umudamu n'umwana wanje Dodo
Igisho kuza step ya kabiri gatanu indwi nari ngere gusa SABAS kwavuga. Uyo nangwa ngubiki. Samba uvuze gute? Nta kantu uvuze. Muri boyfriend umuhamagare mu izina. Muri boyfriend umuhamagare mu izina. Ewe nyene mbugita. Ntari bishabo. Umuhamagare. None hano ngira mvuge biki? Mvuge. Uramutse bakunze wa step media hano. Ndabaramutse. Salut. Banzindire nige. Sa. uribuka Bensele ukuntu yanyanka kandi ndi sister wiwe Aho byari byumvikana. kwa bari Ganyene wari dogo urumva yateza kukwanga. Ega tubaze grand sœur nabandi bamurafungura. oya Nkora oya arabizi ko ari petite nyene papa yarakoze ibara rero tugire gute SABAS naco yagarutse no ndakiba bica bibi mwamaze kumenya umugabo w'ukuri n'umusaza. kazima yaje Eka tugere twihereza inyama kuza step ya kabiri gatari indwi mbega wibaza uri hanze wibaza yuko ndaguhereza gute ariko naco ndaza kubera mu kibanza zamwe bwe mwese bakuze step ya kabiri gatanu indwi je sais que vous êtes de 2000 novuga nibihumbi muri bihumbi n'amajana arengako like jewe inyama zanyu ndaza kuzibyagirira sibyo none reka ndabatorere imwe ariko imwe tuyisangira turi bihumbi none reka ntori imwe ntaco sike ndakurabira inyama imeze gute y'umusoso inyama yo ku ruhande rwaye hwareye ku maguru ku gisusu tora none tora sike bakunzi ba step media ngira ndabarira inyama uri mu Rwanda uri mu Buganda uri muri Saudia uri muri wherever utalamba lolo utalolomba ngira ndakurire brochette Libert kutuwe kinini inyama nk'umugwanyi nk'umuntu akunda kugwana nye Nirire amagufa cisi nkunda kugwana. Aya. kugwana n'inyama Utagwanye n'inyama wogwana ni. Mucho biti. Ni sawa. Urakomeye. Yego ndakomeye. Sigari umucoma. Cyane gose. Abonye ko nzi kuzota. Urakunda wewe inyama wewe muco. Je ndakunda kanyama gose. Nubona ingene ngana? Wase yuko bakokereza maka wiyokereza. Maka jewe niyokereze. Kugira nje nyinshi. Nasigura muco bitera kandi. Ni sawa. Je mavana hari yagabasha. Ashirwe ndaguhanyishe kandi binini nivyo ndakurabira. Unanugurisha gute ngaca ngene zo dusangira twese. Hano. Ni sorde. Ndabaha kuri sorde. Bakuri imisimu. Ni sawa. Wari waragiye. Hewe ndahari nari nafatiriwe n'ibikorwa by'Imana n'ibikorane yego ariko ndahari. Ego arahari kandi ibikorwa byiwe niwifuza kubikurikirana bisange kuri YouTube yitwa gute? Muco Burundi. Muco Burundi. Muco kuri ngahano ne. ndi ngaha twatumiwe na FANNY LAVINE twaje kurya impene. Mbere urabonye we yavuye Impene narabonye ko abantu bayimuzaniye bayimuhaye. None urinze ubona abafana bakora ibintu nkabijyanye we nakahe gaciro ho abafana? Yo ndabaha agaciro cyane kuko abafana nibo batuma dutera imbere, abafana nibo batuma n'ibikorwa byacu bimenyekana hamwe na mwebwe. Turabakunda gose. Ego kuba igikorwa nk'iki gikoretse akabahamagara musangirire hamwe nkabwe musanze mu bakinyama marere cyangwa muri indirimbo z'Imana mubwe muyiha message iya ni iki mu vyiga ko na cyane cyane no gutanga isomo no kubandi.
turavyiga ko cyane kuko ni byiza cyane iki ni kimenyetso cy'urukundo n'ijambo ry'Imana ibwirizwa rya mbere Imana idutegeka n'urukundo rero ubu n'ubumwe n'urukundo bisigura yuko turafatanya mu nda yego twizere ko nitwamurondera muco ubundi twicare neza turi pause tumaze ivyerekeye indirimbo ziwe za gospel azoduha umwanya cyane gose ya telefone yayitwaye yego ayikwivye kandi siwe wayimpaye nana bikwaye mucoma wisaka wa grave abakuri misina ni bon chave yazane uretse kuza gutanga impanuro kuri step mail mwanya uri ya mari busy nuko bituganye bisko busy donc unanega mbeni wowe uze gusamira yo gusanga agira tubwiye ko yara mu Buganda oya Jesse Manonga umugenda aha nyine nda avyo ni kinga oya ndaha bite rero ni bon yazane yego muhira abana mere gute baraho bamwe baraho abonye ingo ngahera kari mu masofi shaha ingo ngaha iyi ni inkumi ya Nadeje bite Sawa. Nakomeye ubita gute Kango Judy Christine. Barasa na mama ngamo hanga Ni gumakani. mtoyo wari he Mtoyo wanje ari muhira. ari muhira ndi mutamuzani Haza ayine abaki abaki ubonye se mukinyi ugera nje mwita kwa mukinyiro wa grave sasa yego mtamuzani none azozundi munsi bite sawa urakomeye imfura yiwe n'uyu bakwita gute Kesia. umva rero mwebwe mwase ko muhereke kugenda ko mama mutamuherekeje oya ndishobora tamukuri ntashobora kuja wenyine oya cyane papa yababwiye mu mukurikira mu escorting oya turaja so tugiye ariko muraryoherwa muri kumwe na mama cyane gose Guys wakunze Stephen kuri 5 ndi kumwe na family imwe ngaha aha anye urinze unkora ko ngaha wocu ugira ikibazo sivyo nene na Dave yego vraiment bihen nana kuri ngaha none na bo twaje gucelebra abafana b'umupfakazi mwarabibonye ko bashikanye agashime kuri Fanny Lavine nk'umuntu yateguye umupfakazi alors ko bantu babanye nawe mu mupfakazi yavuze ati sino kwisangiza je nyene abati okay babandi nyene twafashanje igikorwa reka tubemvite wa muco wa rukundo bwa bumwe tubikorere hamwe dusangire kwa ya yes novuga ibi inya bitanga iyihe isura mu bakinyi b'amareresi ibi bitanga ku bakinyi b'amareresi no kuvuga ko turamenya ivyo turimwo tuko turamenya akamaro ko gufashanya no kuba hamwe yes niko novuga guys tuko turamenya kugira ngo tumenye yuko twe tubikorana twenyene bamenye yuko filme ari abantu bose ibyo no cyane gose cyane murabona mwabyitabiriye namwe abandi abafana babonye ko baje ego cyane gose ego Nadeje ni kintu nakimwe namanda musaba ariko imisho se yamankwepa tuzobona YouTube yari ya Nadeje Shabeni ivyo nawe kubwiye bitwara umwanya umva umunsi rero nabonye ko donc umwanya uhari nzoyikorera ko Beni urabizi social media ndayimaze ko imyaka myinshi kuba ntaragira ico kintu nuko umwanya utarafadika neza ntaratuza neza ariko umunsi nagize ituze Sukuvuga ko ndabipinga filme nyinshi Nobela Suzana ni nyinshi cyane bafite ndabipinga ahubwo ni question y'umwanya utarafatika ntarafatika neza sino ndabikunda umwanya gusa nutakwemerera nutampermet indege nitamwemerera ni jenzo kwicisha ico kinzo sibyo none ndabesha indege mama gumagine agiye no gusumagira shopping agira n'indege nivyo yaramaze kuyabonesha no muri Ethiopia ne sibyo none gose ndagushimire cyane murakoze cyane Benisha ukurikira tuzogusanga muhira kwa kundi nyene dugiye duhanura cyane nukuri n'amahoro menshi yawe ndamaze kuronka amakuru ko bambwira yuko ibiganiro byawe birubaka abantu benshi nukuri Imana habwe icrohero kubw'ivyo ndabikunda uboneka rero cyane nzogerageza be isi piège okay ndabibemereye sawa kuza Stephen kuri 5 ndabwira yuko ni ibintu bimeze neza cyane ibintu biri smart ibintu by'abantu bose muri rusangi ni rwa rukundo nyene muri bwa bumwe nyene bw'iwacu mu bakinyi b'amareresi
ndi kumwe na brother wanje ngaho namubonye akano kazi yo gufata micro naragatangura ndamubona nka Sabas like today jina lake lingani lelile jenge ni kumenya kwanza ikibazo ngifuza ko Sabas ni giki akora kugira ngo aguma yitwa Sabas wawe ndi nyene ntaco yokora kirenze ko ari Sabas gusa sinzi ko ushatse kuvuga genre ibikorwa kariyeri yawe ibikorwa vyawe mu bijanye n'ibikorwa naho ntaho tugeze Imana itatugejeje ntaco twaronse Imana itaduhaye no kuvuga ngo turi muri bwa buntu nyene bwa buntu bw'Imana budushoboza kubandanya tugakora budushoboza ibikorwa bigashikira abantu bakavyakira bakabinezererwa yose yes ni vya bindi nyene mu guhereza ibikorwa abantu bakabishima bakabinezererwa mbega ni gihe ryari Sabas abinya yuko yahaye ibikorwa abantu bakabishima okay ubwambe na mbere jewe ukuntu meze ndazi yuko ndahari kubw'integuro y'Imana hama jewe sinaje kugira ngo ivyo nkora bimenywe n'isi yose canke bikwiye ku isi yose ariko hari abantu bari specific ab'Imana ishaka yuko ubutumwa iba yampaye butegerezwa gushikira nzi ko arabo nyene rero ikinyereka cyane ko ibikorwa bavyakiriye canke byabashimishije ni ntahe zikurikirana ibikorwa pa igitigiri cy'abantu babibonye canke babikurikiranye kuko harashobora kuza message ikaza ije gutabara abantu 5 canke 10 mwico gihe iyo Imana ashaka ko abantu 10 canke 5 batabagwa biciye mwiyo message bagatabagwa washitse kuri objectif rero urumva ahanini intahe ninyereka yuko igikorwa cakiriwe igikorwa abantu bagishimye yes none munsi turi ngako bw'igikorwa turavye n'ibikorwa mwagiye mukora yuko abantu babishimye tuko dusangira kubw'abafana cyane sivyo none Sabas cyane gose yes ni vya bindi nyene twama tuvuga ni kahe gaciro kumbure Sabas yoba izina umufana abafana bafise agaciro kadasanzwe kuko nibo baduha courage yo gukora jewe niravye canke nifashe kwa karorero harageze igihe filme ubuzima nsa n'uyihagaritse kandi numva nyene no yihagarika yari kuri partie 5 hanyuma abafana bivanye n'intahe nyinshi bagiye baranshingira n'ingene babandanije basaba yuko bobona suite yo film narayikoze urumva yuko kuri jewe ndaba prioriza ndumva ko ari abantu bagaciro numva ko ari abantu bagaciro umufana iwanje n'umuntu adasanzwe nibo batuma dukora bino bikorwa ngira ngo Benishura urabizi harimo ibintu byinshi byo guca intege bigatuma wohagarika kuko icambe na mbere dukoresha amafaranga menshi kugira ngo bino bikorwa bishore gukorwa kandi ayo mafaranga dukoresha biragoye kugira ngo tuyagaruze mwico gihe rero ni gwa rukundo rw'ibikorwa rushobora kugutuma usubira ugakora rero le fait que nshobora kwemera gusubira gukora igikorwa nkemera kudepensa uburyo nari gukoresha n'ibindi bintu kubwabo bafana urumva yuko kuri jewe bafise agaciro ntangera kabisa yes urukurumva yuko mu ijambo muri rimwe Sabas akubwira ati genda ha agaciro ikintu umuntu yitwa umufana kuko burya ngo bavuga bati ngo burya nta utamba yirorera cyane gose birababaje iyo kurakora igikorwa waruzi yuko ari abantu kigiye gushikira abo bantu nawe gishikiriye bose bakagica amazi bakabona umengo nta kintu wakoze urumva birababaje iyo turiko turakora tuba twifuza yuko lo message ishikira abo yategerezwa gushikira ariko kandi bari message yo kubafasha message yo kubedika message yo guhanura message yo kubereka inzira bocamwo mu bibazo bitandukanye mwico gihe iyo message yabonye ko yabaye bien transmise urumva biraryoshe iyo yabashikiriye neza ariko iyo ukoze igikorwa bakagica amazi urumva nyene yuko birateye agahinda kabisa ariko nikindi kibazo nifuza kunyishura Sabas turabona nga ni muri rwa rukundo nyene mbega ni giki novuga mwoha novuga nk'impanuro nka societe idatahura ibintu vy'amareresi bamenye yuko mwebwe ikibagize mwebwe hani n'urukundo okay icambere na mbere ni twicare ngo twimvire yuko toute la société bategerezwa kubitahura kuko umwe wese arafise ukuntu yahawe ariko ikintu kimwe no saba la société tugire unité dans la diversité no kuvuga ngo tugire
ubumwe mu budasa wewe urumva ko utokina filme ntubone ko filme ari ibijuju ntubone ko filme ari abavuayu ntubone ko filme ari abantu babuze ico bakora wewe nuko ivyo ushoboye hanyuma abandi nabo ubashigikire n'ivyakunanira kubashigikira ceceka ubareke kuko ni bwa bumwe mu budasa urumva wewe uri Benishu nanje ndi Sabas ufise ibintu wiyumvira ufise ivyo ukunda nanje mfise ivyo nkunda nibisigura ko ivyo wewe udaku ivyo jewe nkunda udakunda jewe mfise amakosa kandi nivyo ukunda nanje ntakunda sa makosa kabisa kuko ni kuremwe ni bwa butandukane bwacu ariko muri bwa butandukane bwacu tugiranira ubumwe rero la societe ico no babwira icambe na mbere filme n'umwuga nk'iyindi hanyuma filme ni amareresi ni igikorwa kidasanzwe kubera iki nka jewe nifashe kwa karorero muri GN Films hariho ubutumwa umupastor agiye kubwira abantu ugiye no kuraba usanga yumvirijwe n'abantu batanu ariko ubwo butumwa ndabucishije muri filme ndashobora gushikirana abantu 8 10 canke barenga ku munsi bisigura ngo ahubwo la societe yategerezwa kumva yuko twebwe twategerezwa kuba nko twategerezwa kuba comment dirais-je sinovuga ngo ibikoresho ahubwo twategerezwa kuba abafacilitateur abantu bashigikira canke bafasha kugira ngo ya message bashaka gushikiriza abantu ibashikire n'ingoga ubu hari abantu usanga batumviriza radio bataraba televiziyo ariko imisi yose arabiza ati filme ubuzima kuwa gatatu imisi yose negerezwa kuyiraba ubundi ati filme série umubanyi negerezwa kuyiraba ishusho y'umuntu no reka ndabireke ndibagiye izina okay ariko urumva yuko abo bantu bose bashobora kumenya yuko ico gikorwa giye kuza mwico gihe babantu iyo harimwo ubutumwa nahubwo batari ubwiwanje bakaba ubutumwa runaka yambwiye ati buno butumwa niho bucisha muri filme urumva ko buca bushikira abantu n'ingoga rero urumva yuko abantu bategezwa kumva yuko filme sugutumwanya ahubwo twebwe tuhari gutanga inyigisho zishobora gufasha abantu inyigisho zishobora gutuma abantu baba developer inyigisho zishobora gutuma abantu bashobora kwihangira imigambi ishobora kubashikana ku iterambere no kuvuga ngo filme ni ikintu cagutse en plus gihurumbirwa gikurikiranwa n'abantu benshi ni secteur itari a négligé ahubwo yategerezwa gushigikirwa cyane kabisa Guys bakuzo step inja kabiri gatano indwi Sabas n'umuntu akunze kunsigurira n'ibintu kenshi mba nikuza gutahura neza nabwo bakunze step inja murabizi interview ya Sabas kenshi abantu barakunda kuyikurikirana ariko kurundi ruhande je nanifise nk'ibibazo byinshi kumbure no kubaza ariko nzorondera umwanya mwiza tuganire na Sabas atubwire n'impamvu yatudandarije filme yacu arayikura kuri Sabas Burundi ayidandaza handi hantu azotubwira impamvu zire Sabas sivyo ne boss no ubwa mbere na mbere reka kino ndacishura sura gaha ntubenyisura reka zorondera umwanya uri bien tubivugane neza sivyo ne boss okay karibu ndagushimire cyane kaka merci beaucoup sana Guys kuza step inja kuri gatanu indwi ne mugabanya urusaku vraiment ni mugabanya urusaku ariko ndabumvira na urasakuza ahubwo za Benishu n'ukuri nta sori abantu bakora mu majambo nyene niza kumviriza Libert yaguhaye ikiganiro Libert ntavyemerewe ujye twaramukuyemo ntavyemerewe Libert yamene iri hehe none yayifunguye tubaziga mwana wewe bicaranye niwe turatanga ikiganiro iriye kweli inariye projet shika kuri zine naho nyene icarimwe na dola sisi hari yamene mwayiguriye he nyine kunyo mwayiguriye hakenewe umuntu kweri yayiguze yari fisikini shitwa itako s'il vous plaît ko yakoroye inda iri kweli avorte yakoroye ubushuri yakoroye ubushuri igabere yari yakoroye inda nawe wayumvise gute bon yari iryoshe en tout cas vraiment ibintu byari meze neza mwatoye agahene kameze neza gasukuye kandi ku mutsi ku bwenge kari kajanye n'umubanye cyangwa n'umufakazi bashisha kibazo nawe ucishura kari kajanye n'umubanye cyangwa n'umufakazi ucishura Benis byose uba mwafashe umubanye n'umufakazi nansoro mubishira hamwe byose umva nivyo twafunguye rero urumva turaba umupfakazi dagahita tunyika nka nsoro epi tukagaruka turi umubanyi mu mwanya mva karatanga gutera imigere mu nda natari mombe pastera tombe pasteur je ibintu bitawe kuntera ubwo nibiki biguteye ubwo ngo twari impeni zi gutera imigere
pastor ibintu nk'ibyo ntitubivuga kenshi nukuri kw'Imana ntavyo mwemera oya twemera intama z'Imana intama twari intama rero itera imigeri nuko batatubagiye intama nari kugira icyo mvuze pastor amakuru y'imisi ni meza cyane turashima Imana ibiheze sibike oya sibike biriko biragenda kabisa nukuno mwaramukanyije na Fanny umenga muherukana kera oya Fanny arabizi nawe nyine muga vuba muratubona muri Shalom International Family yes sir inagira nivyo muri filme oya si ibintu byo muri sizwa amavuta akora amavuta akora para abakeneye kutubona badusanga igitega hanyene muri ville bazoca batubona neza Imana ikirakiza abagwaye kiza imboregwa kandi nashimye ikintu kimwe muri bino bintu twari turimwo benshi n'abanywa inzoga no musi ntazo banyoye muri kino kibanza bari imihari twese twanyoye akantu gasosa inyama nazo ziremerewe n'abamarayika baraziriye urumva ibintu ni byiza cyane ariko pastor dusubiye inyuma gatoyi na Yezu igitangaro cya mbere yakoze cyari cyo guhindura amazi urunyobwa Oro muvinyu kandi yari brarudi misara yari brarudi bo baranyoye baraboregwa bagenda bataha brarudi ntiyari bwaze kwiri brarudi nyene kara kavinyu nyene gasukuye kijagiye kuba ari imboregwa muga twese turakijijwe ngaha ubu ni sawa bro umva rero Yezu yagiye mu rubanza rw'abadakijijwe hari abapagani gusa pastor ndagushimire cyane urakoze cyane gese kuza step meja 2-5-7 ngo rusako ndakeneye kurumenya muri mubi twayaze muri tunashiba ubisi mucavuze bakuza step media 2-5-7 ngo ya umva yashite kuvuga ati twahaze cavuga ngo twayaze nasigura bize guterero neza agahene kare kameze kare karyoshe mugabo acha kurambira babwiye ngo twaye ngo agahene ngo kaze gutera imigere ngo je ndafite ubwoko bava kandira ngo imigere mu sinzi je nari yakameme wowe bagashikiri niko nari cyamene yari vyibushe abafana barazikura vya vrai nukuri kw'Imana bashimire baguze impene nziza nyene bari bashira umuntu bakunda vraiment twizere ko bizobandanya canke n'abandi bashikirwe twe ntitwikunda turakunda n'abandi bikorere n'abandi bakinyomarere sivyo yego nabo bashikirwe ijure twitegera uruka rero karunini uruka babafana bazotuzanira habibiriwe kugira turusangire turi benshi urije barakunda kunye imihare ngo inkoko nje nayiriye ngo nayo impene ngo nayiriye ngo jepeni ngo maninjira mu nkoko zaba nzoyijya ninka nzomurya mucyo ndagushimire kandi ikiganiro twakoze abantu cyarabubatse benshi twisunza ama commentaire baravuga ati vraiment mucyo ruwaduhanuye neza merci beaucoup na general kiravye ngo mandakira abanyana ndagisubiramwo ni byiza ko umuntu aganira ikintu cubaka abantu ariko ntikuba ariko bwanje ko ntuba twateguye ngo tuza kuvuga ibi mugabo nyane tugasanga Imana yadukoresheje nukuri narakibonye cararabwe commentaire ni nziza cyane ndabashimiye ariko umunsi kandi ntazovuga neza bigashika nkagwa hasi nkavuga ibitari byo ntimuzontuke naho muzompanure guys ntimuzontuke mucyo ndagushimire cyane nawe urakoze ngo gato icyo ndagutuma tegura ikibazo kimwe ugenda mbarize mama wawe kimwe ibindi cyose ndavyimibarize ikibazo ngira sije basi oya sije wowe ni umenye icyo umubaza ni bisanzwe ico muri filme canke icimpene canke kandamubaze gituma yatumiye abantu bose Fanny ari umuntu yifuza kukubaza mubaze ikibazo ubaze ko batumiye abantu bose ko hari abakunzi bacu ni byiza gusangira n'abandi nk'uko turi muri seyi umubanyi kirazira kwisangiza umubanyi utamuhamagaye n'umwana wa mupresence kuri abo bose bari ngaha arabazi harimo ntatse barakuzi baramuzi bo kuri ukunda kumwirikana ariko we ari abafite atazi ibyo no aba ubundi tazi bakuba mu gupresence
ntazi urya ntawonzi ugeze icyambere mu wanyu muri ashe muri rencontre ya mbere no yari none uri muri rencontre no yarari uri muri rencontre no yarari no nabonye ari rencontre ya mbere y'umupfakazi arace no yarari nakashe no yarari indira rero je ko ndi kuri rundi rw'umwana sindamuzi witwa nde nitwa Rachel Rachel wande wa Yesu Rachel wande Berishu wande wa Berishu urakoze genda isubire wari wicaye bakuze step bya kabiri gatanu indwi turi kumwe rero na nyene urumagwa fani ntandukanyiriza hagati y'urubanza n'urumagwa urubanza no kiki Ikimasa. ico ni kimoso Ikimasa. Ikimasa. navyonzi urubanza n'urumagwa navyonzi nico urubanza okay urubanza ni ruryo bacira urubanza umuntu yakoze amakosa urumagwa ni mwene urumagwa urubanza rwo kuryoherwa bizi rero abimenye urubanza n'urugira amasura urumagwa n'uruza kuryoherwa sivyo no voilà abarundi batwegera Fani ni kibazo cyasubiramwo ati kubera iki rero wahise mu kudutumira twese dusangire muri rusange ahubwo kubisanzwe sinabatumiye mwese abo ntashoboye gutumira munyihangane zikuvuga ko namwe ntabakunda ahubwo gusa ntamusanga hariho abantu bari hafi cyane y'ubwenge bwawe buri kurimvira cyane none nashoboye gutumira kugira dushoboye gusangira umunezero wa abafana abakunzi banje sino bita abafana abakunzi banje baheruka kunkorera baraduha impene barama ivyambagwa ndaberewe napendeza sana cha ndaberewe vraiment ninde yahwiriye ibi bintu nk'ibi simbere na none kiribwira ko kiberewe nabibonye vraiment ndaberewe twamubwiye ko aberewe atarabibona nyuma rero nico gituma ariko aravuga ko aberewe Shime bugiyemwo wari gutekana tukabivuga wambaye ikirezi namenya ko kera twe nitwe twari kubibona sha ngiye ko twe twamubwiye karati mama ra uraberewe kandi utabishizemo inzigo reka ndakubwira wowe uva mu nzu utabibonye ko waberewe urazireka ndavuga uvuye mu nzu nubonye ko utaberewe wirirwa nyine utari no muri mude ariko ndi muri mude kubera ko napendeka sana cyangwa uri muri mundu kubera ubona mu rugo iwawe munsi Kunda abantu rarikire yo sana ndakunda abantu nk'ahantu mva ndyohewe ushaka dutaha oya murare umva atazana zingaro tuje turara inyama za libere twaziriye ivyo fani libera akunda twabiriye libera akunda inyama ni piripiri twabihawe fani akunda izingaro where is izingaro uratubeshe vraiment ngo inyama za liberi twaziriye nje nta nyama ya liberi nari inyama y'impene impene abafana bazaniye umukunzi wabo niyo twariye ndi mukunzi Benisho nakubwiye mama lao na liberi ariko nitwariye inyama ziwe uyu niwo mugabo wawe none batangwe kunyatira pasitori bya bintu haba bikomeza pasito wavuze ngo umugabo ngo ni beshu ni beshu zemere pasteri nahuza n'imboregwa wavuze umugabo wawe ni beshu yitwa Benisho yavuze umugabo wawe ni beshu Redi beshu cyari cyo pasito ni inzoga sibyo beshu we warongowe rero inzoga oya nta n'inzoga anywa pasito Yesu kanya mu izina rya Yesu Yesu yakuza step ya 5 where is zingaro zingaro nati izingaro abashitse kare twazifunguye n'ubugari kandi beziriye koreka kunyira jewe ico nakoze nambuye ikoti impene ikoti nije nayambuye gusa naronde izingaro ndazibu waziriye yikwakwanije iyo koti wayishize he ko tuzi ni koti bayikoresha hariya ngo azoyikoramwo intebe uyu ego hamaye nemba ndanyishimira abakunzi bacu anakombe Libera rejuru y'imeza ngaha urayibona yahaze twese twahaze turaberewe twahaze zimeze neza
rero ndabashimiye cyane ababandanya batunezereza turabashimiye mwese ngaha ndabashimiye na Constance yanshoneye ndamushimiye Constance umushonyi Constance umushonyi tayeze muri femine tayeze come here ingo abakiriya bakuze ko vraiment urashobora kuba uri umushonyi nkuko bamwita Neri mu mubanyi izo ngohe ziko zirateza ikibazo umusheri wiwe mbe yagiye he tubwire atubwire iyi modele kugira yihitemwo koza bayita gute bayita mama lawo iyi modele ni gwiwe rero niyo wenyene oya acha yitwandi Benisho itwande modere umva Benisho umva ndakubwire ndi kuguhamagara Benisho iyo modere bayita ngo bareke bavuge hama bambise ndengana bambise ndengana ucenyereka aho biri nca ndakwereka aho biri njenyene biri he urabona ngaha ni bareke bavuge hama kanako ni bambise ndengana Sheri umusatsi afite ikibazo cy'inyama ujya inyama yari inyama nyinshi atatanga kuvuga amajambo menshi ko sasa tubwira akamodere wakiyumvire gute kubera nyene ndamukunda nyene twaravyiyumviriye nawe tubona nyene bimubera urabona ko biriwe araberewe cyane amaziko y'impene yagenze neza twayiciye ku mazi twayizitse turakaraba amatwi asumira nuko ingwe impene mwari mumaze no kwibatiza izina yari yiswe gute Beni sindi umwana wa Fanny nisi ujya yayikunda cyane yarize kubera yitwa Goreti nimba ari Maria Angel vya vrai sindabizi yitwa Goreti sindabizi yari umubanyi ryo mubanyi urabona ko wamukwembekishije neza urako yakwembetse neza ibi rero niwe wabikoze sivyo uba yifuza nkaje nifuza kubigirira mama wanje no kurondera ndagukwehega Constance akanimero karuguruye 69 bana limikashi nimero kurengana byose urashobora matanya mukamurungira turasangira byose batanya yesu 69 46 94 19 turi mu gihugu cyahega Constance 69 46 94 19 uba yifuza kubegwa nk'uko urumva yo kurondera kuri izo nimero n'ugusaba ngaha biruzuye yafuye modere bavuze ngo yavuze gute yarafasheri rya boba ngo bareke bavuge ngo hama ndengana haraka utashizeko bareke bavuge hama bambise ndengana asante ntavyo nibuka Gese koza sepe ya kabiri gatanu indwi ibintu byari kozwe ijya mbere n'Imana siko ubugira kabiri n'abantu muri abo bantu harimo abafana washimiye abo mwakoranye shaka kubwira ijambo rimwe abafana banje nta majambo ndonka abafana banje ndababwira no kuri abafana banje no kuri mugira abo mama mwubaho ndabakunda cyane nta siguro sindongere cyo bakubwira abafana banje ndabakunda sitopre mu mabara yose bivyibushe ndamuvugiye and sister menya abazibira nzigo abona bakirera abo ngaha hari udukuru ariko ndamenya neza hewe abafana banje bitwa bazibira nzigo niko babita twigusobanurire Benisho abaki abazibira nzigo gisigura iki gisigura ngo inzigo irabaho ariko twebwe tugezeko hari akantu tuyizibiza ntidushikira kuko hari amaboko menshi tugira guca hanyuma inzigo ikaguma hirya hariya natwe tukaguma hari tuba abazibira nzigo wasabitabirira mu kuvuga izina abazibira nzigo abazibira inzigo
abazibira umujinya ni muzino babure ubuzingaro no mu mubanyi arano Fanny atuma Constance ngo aje kugura ubutumbutumbu biranzigo abazibiranzigo uca ugenda ahantu bita amitsimu uca ubasangayo wa muzibiranzigo ni sawa muzibira imujinya yego ni sawa umuntu mbere afise inzigo ari ngaha kuri no sinini satani shetani bitandukaniye biravana naho wize biravana n'intara wakuriyemwo yewe mvuka ibujumbura nize ngaho ibujumbura nyine shetani zewe na muri rirari ati rero umuntu ava none gasaho uvuze ngo nzewe ndi muri rirari nyengozi umuzibirangozi ati rero muzibirangozi mana yacu rafa umuzibira umujinya mana yacu umuzibiranzigo uri werero yego cyane icyo gikorwa urumva ko gikora cyane mu buryo ubuhe sha kubera ubwo rukundo nkunda Fanny vraiment ndumva icoza kimurondera ndumva umenga combanze yego usumba ya migere ya ribe yego twoyifata tugeze ngaha basolone uriya ni soro natwe tuca tuba basolone efemine sha aba nabo twebwe ababanyi b'abagabo ca twitwa gute mwebwe muri ababanyi natwe abagore turi ababanyanyi Fanny ababanyi b'abagabo batwita ababanyi ababanyi b'abakenyezi n'abasha babita gute ababanyiste tuca tuja mu giswahili basi bajirani Igeze koza step cyo kuri 5-7 nitwoyaga ngo duheze twari kumwe na famille imwe ngaha twari kumwe ari amazina mashano mvise ngo abazibira nzigo hariyo ngo mbisa ndengane simave ndakugonga hariyo sinzi ngo abanyiste abasonine abasoline solone abamufakaze nyine ni hatari nitwo bivuga ngo tubiheze tuzasiwe naho gutaha Fanny tugire bye sivyo si bye bye imene twayiriye